aha ni mu gihe cy'ubwicanyi ni mu gihe cy'ubwicanyi mugana yahaguruka nicyo gituma uwo mumenyesha makuru wa Jeo yanditse ati abatutsi bibaza ko ari gihemu, abahutu bibaza ko ari karababesha. Margarita agorana muri byose. Mugabo mpamagara ceno no kwitaba ku telefone numva ko ati ngo tuvugane, warabonye umukirisu yanga ko abantu baganira. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse. Umuntu umwe Uburundi bwahomvye kabisa, twahomvye cyane kubera ububegito bw'abari ku ngoma n'inzigo yabo n'indandende yabo, n'uyu muntu bita Maggie Barankitse canke Marguerite Barankitse. Ejo bundi haciye inkuru kuri BBC bavuga ko i Luxembourg ngo bariko bascreeninga ifilme ireresi bita Fearless Journey, ifilme y'urugendo rwa Maggie Barankitse mu myaka 30 y'ibikorwa by'ubugira neza. Uyu Marguerite Barankitse uravye iyi video ngaha, aha ni muri Luxembourg ndibaza, ukaraba abantu bahari. Tuje ku ruce kwa diplomasi, abantu mukunda kuvuga ngo Burundi nta mfashanyo bufise, ngo Burundi bavuga nabi n'ibindi. Natwabwiye ati ahubwo hariho flop, hariho ububegito, hariho na incompetence mu bintu vya diplomasi. Uyu ni Maggie Barankitse, n'umurundi kazi, novuga ko asanzwe muri cadre, atari umushikiranganje, atari umu ambassadrice, atari igikomangoma Jare Kamatari, ariko ukaraba abantu yakoranije ngaha. Urabe abantu yakoranije, kumbura bajya kuvuza urwamo gatoyi witega mu matwi ko bajya kuvuga numvise umenga ijwi ni rinini, sinzi ko umuntu rigabanya, ariko reka urabe. N'uyu ari imbere. Aba bantu mwabonye abantu uyu muntu yakoranije. Ahantu yabakoranije nibaza ko hari Luxembourg, kandi se bakoranije kumbure n'undi yishira hamwe ryamushize imbere. Aha Luxembourg mugabo no kubera ifilme iri kuri we, umuntu bakore bakoranije. Arona ko ruvuga ko ari Luxembourg, nibaza ari i Burayi hegereye mu Bubiligi. Nibaza ko dufiseyo umu ambassadeur, nibaza yuko ari rya Terence Ntahiraja. Ukibaza muri abantu bakoraniye hano Terence Ntahiraja yoba arimwo, inyishu nibaza ko oya. Ugaca wibaza bishika gute ko umurundi kazi, umwana imfura kazi y'u Burundi agenda guterwa iteka i Burayi, hariho umurundi ari muri yo quartier ndabivuga uko ntayicishe ngo afuma aja kuvumba mw'abantu kuko no mu Kirundi nubwo wawanga umuntu iyo afise urubanza hari ukuntu wagenda ukavumba. Abakunzi urumva baba batumiwe, aba nibo bakunzi batumiwe, mugabo umuvumvye akagenda. Okay, Iburayi ntibavumba. Mugabo ndi sûr yo baba ari abantu bazi diplomasi, bakumva iyi case, bakaraba Maggie agatora telefone ati Maggie, numvise ko ugiye guteka muri Luxembourg. Wewe nubwo dufise gudushinja tukwagiriza, ndaja kubigaruka ko ntabwo uja kunyica niyo twabonana, ntabwo mfata mu kanigo uranisaziye, mfise n'ikizosi kinini, ndashobora kwikikamo nkaza nanje nkumviriza nk'umuntu nserukira Uburundi muri kano karere. Magati je ntangorane mfise, baza umuorganisateur. Mugabo mpamagara ceno no kwitaba ku telefone numva ko ati ngo tuvugane, warabonye umukirisu yanga ko abantu baganira. Telefone organisateur Gifaransa naco donc mutegura umunsi mukuru, akavuga ati nyabuna jewe nije nserukira Uburundi muri kano karere, numvise umurundi kazi agiye guteka, nashaka kuzohaseruka. Sandute ntibari kumwankira. Bon, encore une fois, sinzi ko yari ahari, niba ari hari Terence siga comment down below. Niba wari siga comment, kandi ndasimbaza niba wari uhari wabaye intwari. Mugabo niba utari uhari sinzi ico no kwita. Bon, uti rero Maggie ninde? Je nibaza ko Maggie mumuzi kunsumvya cyane abantu bamwe babaye Burundi,
ariko mvuze muri make umva niwe yatanguje irya Maison Shalom. Ikintu yakoze ahubwo n'ubu jewe ntangara nuko yavura abo bagabo ngo bari mu ishamba, niwe yabavura abana babo bakaza bazana. Nigeze kuvyumva ba bantu bo kwa Bwejere bariko baramutuka ko yazavura abana baba asaya, nkagira ngo bariko baramurenganya, mugabo aravyemera ko ahubwo yo yabari gufungwa ari gufungwa nabo yo kuko yafasha abana baba asaya. None Magi, watubwiye ko wajya kujya mu ishyamba gukurayo abana, gukurayo abamerewe nabi mu rugamba rwa CNDD-FDD. Narababwira ivyo mupfa je sindabizi, mugabo je ubutumwa naronse mpabwa confirmation bwari guhakana shetani ukwije hose mu nzira iciyemwo yose. Ivyo bibondo abo bana naco bazira ni mubata mbere ikimenya kumburenda gafise nzo kabereka nuko bamaze gushika ku ntwaro mu 2005 uwa mbere yagiye kuramutsa umukuru w'igihugu nyakwigendera Nkurunziza, Petero Nkurunziza. Abo yaramukije ubwa mbere habaye Shalom, yaje muri Maison Shalom, niyo visite officielle yagize. Acagenda avuze ko ndi mama national, aramba nikidari. Mu nyuma aba mama baba ba generoza baba ba generale, abo ba generoza baza yatwaye na service ya immigration baraje bose baza barabyina kuri stade mu Ruyigi, baratora abana babo, nari mfise abana 61 barabatwara, barabaye abakuru, barabatwandage bavyarira iwanje. Ihageze kwibaruka babuze iyo baja, bari babizi ko Margarita Maison Shalom yavutse kugira ntihagire numwe ababara. None iki nico bamuhemvye kumuhungisha kumuhangaza yisaziye. Leta y'u Burundi ibashinja kuba mwari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi muri 2015. Ubivugaho iki? Mbonye ko bashize ku rutonde rw'abantu nta nazi nuwo banyereka, none yutegura nuze kudeta muba muri hamwe muba mubazi ndabonzi je byaransekeje. Umurabonye kuko ahubwo bari kumpagarika muri mu gihe nariko ndafasha bonyene banjiriye urwo rubanza, bari kuba intwaro zo kwa Buyoya. Buyoya niwe yari kumpagarika kuko muri ico gihe bo bariko bagwanya leta, mugabo jewe nkatora abana babo. Ugwaye malaria aciye muri centre de santé ya Maison Shalom mu Gisuru, hari nari mfise centre yitwa Oasis of Peace, Oasis de la Paix mu Gisuru iruhande ya Tanzania. Nta numwe nigera nkumira, navuga jewe nkorera Imana, uwo mwicanyi ndidushaka kwapfa. Rero biranandera nagahi bintera ikigongwe kuri bo, kuko jewe ndazi neza nakora ivyo ntegerezwa. Jewe nahagurutse itariki 26 z'ukwa kane bahejeje kwica umwana yitwa Komeza Amahoro Nepomuscene, niho nahagurutse. Je sinagiye muri manifestation, uwo mwana apfuye bamurashe, navuze ndikunda. Urumva ngo yashatse guhirika ubutegetsi. Umuntu w'umumama atigeza muri politike yabavuye akafatira abana banyu abakobwa banyu neza muri mu ishamba, yahindukiye gute agomba kubakwita kudeta? Abakwitishe kudeta ububasha avanye umuntu yakoze ari humanitarian kuva kivuka kuva kiri umwana mutoyi. Ariko mwebwe umuntu avuze ati sigaho reka kuniga uwo mwana abakwanse, umuntu avuze ati nyabuna reka kuniga abo bantu, uwo muntu abashaka gukuta kudeta abari umwansi w'u Burundi canke abari umukunzi w'u Burundi, yanka ko amaraso aguma asesekara mu gihugu cyasikemo amaraso menshi kugeza uno munsi. No kuvuga rero abi Burundi sinashavu ndabafitiye impuhwe, niyumvira ngo nibaba bariko baranyumva nta gwango nzokwigera uko nahagurutse ngo nangu gwango. U Burundi
n'igihugu canyibarutse nzoguma ndakigwanira nzoguma ndakivugira ni kubera ubwo rukundo ndavuga. none ubu bimeze gute biracyari ibyawe urabireba ute urabivugaho iki kuba mutarabyimukanye nyine kuko bidashobora kwimukana? Genda kubwire rero Yves ibikorwa ntibyigeze bibi bya Margarita barangitse. Ibikorwa nibyo nabwiye n'abatwara Uburundi abayobora Uburundi musambuye iby'iwanyu nta hantu na hamwe hari handitse izina rya Margarita barangitse. ariko uko gusambura mwisambura ko nk'ibene byo mu byamo bimubivana he? Wirukanye umuntu yari patiri kuri paruwasi, iyo paruwasi cyo siguyisenyuye canke murando umupatiri wuhanyu akayikorera akayisengesha bigakomeza. Mwirukanye umuntu mu yahora akora ibitaro, ivyo bitamuca mu bisenyura, ese abo yavura bose nabo barajanye bazoca bavugwa nande? Iyo mezo Shalom ivyo bindi bintu vyakora mwagomba kubisahura sibe navuga mukundi nda nk'isiha umuntu agiye afise infrastructure yakora mwagomba kubishyira abantu bakakomeza bikora ziya service nizipfe abantu bagomba bagwara imfuvyi iracyahari. Ariko kandi mumwirukana nkande umuntu ariko arabasaidia umuntu yafashe kuva mukimishamba uwo muntu mumwirukana nkande? Mumbwire vy'ukuri ko ako ariko gahembo muhemba umuvyeyi yabarereye, umuvyeyi yabavuje muri mukangaratete. Ko nabangiye igihe narondera nkabafasha nanubwira ngo leta y'icyo gihe yarabishaka nibama bariko baraza kumbwira ko najewe ndi mu bantu banki igihugu mukaba ntibari bwanshira urubanza byarantangaje ahubwo abo nagiriye neza ko aribo bagarutse inyuma bakanshira urubanza ngo mwicane. Canke ni wa mugani w'ikirundi baca wa kera cyane bavuga ngo umurundi ngo umurundi umuvura amaso buke akayakunokorera. Ya birababaje. Antuka twarahomvye, Uburundi bwarahomvye, abarundi mwarahomvye, twahomvye umugira neza mwiza cyane mu gihe Uburundi burimo bukirimo imfuvyi nyinshi, burimo ingwara nyinshi, burimo inzango nyinshi. Mwarahomvye umuhuza kuko yafasha bose yakorera bose, uwo muntu mwaramuhomvye. Mwarahomvye umuvyeyi mu gihugu kikirimo imfuvyi nyinshi cyane, mu gihugu kirimo abantu benshi bayinze, mu gihugu kirimo abantu benshi bataye icizere. Mwarahomvye umuhumuriza mu bandi bahumuriza. Mwarahomvye umuntu novuga w'umugwiza atunga kubizo mfashanyo azizanye nayo madevize muri ko mwararondera ntabwo koroka avuye mu ijuru. Hari imfashanyo nyinshi yarazwi cyane akazizana zaja mu zashikira mu gihugu agafasha abantu leta yofahije. Ivyo bitaro ni leta yagomba kuvura abantu, abanyeshuri bigisha ni leta yagomba kubigisha, izo mfuvyi ni action sociale yagomba kuzifasha. Mugabo urumva ko no mwita ko nawe yari mu bagwinza atunga uzeho kandi n'abantu yigisha bagenda hanze bakasubira mu kazi bagakora bakongeza ubutunzi bw'igihugu. Ariko kandi na cyane cyane twarahomvye inshuti, twarahomvye imigenderanire. Yari umuntu afise icubahiro mu makungu kandi icubahiro cyahesha cyubahiro Uburundi. Birashoboka ko bamuhaye n'ubwubahiro ubwene gihugu bw'icura muri Luxembourg. Ivyo nta bihugu vyinshi n'abantu bake cyane bo hejuru ushobora guhabwa ubwene gihugu utabanje kubukokera, utabanje kumara y'imyaka ariko ba mu icubahiro. Kandi n'ubwo bwene gihugu arabwihoza, araza aja kuba mu nkungugu yo mu Ruyigi kugira ngo afashe abantu kugira ngo babeho neza. Yarashoboye guca yigira akiraramira, ntiyarabuze ivyarya akigira muri Luxembourg. Mugabo akemera kitanga, ariko niki twamuhemvye. Donc twarahomvye ico kintu, twahomvye impande zose kandi ntivyari bigoye. Umuntu avuze nk'ivyo navuze mugaca mumwiruka ko ako nakanyeshamba. Umuntu avuze ati teshwa mutereka kwica umuntu, uwo muntu sumwasi w'Uburundi, uwo muntu murashobora kumugenda muti reka twumvikane, reka tuganire. Nta bintu bikomeye yakoze mukamujya ku bintu vy'ivyago vyakamara amazi. Kandi nubavuga ati n'ubu mundondeye twovugana. None ubu muravugana n'abategetsi b'u Burundi? Bumpamagara no kwita ndabazi ndafise amanimero yabo. Mugabo jewe novugana none n'abantu banshiriye intuze y'urubanza bakavuga ko ndabatema
mugabo mpamagara je no kwitaba ku telefone numva ko ati ngo tuvugane wabonye umukirisu yanga ko abantu baganira. mwabujijwe n'iki kumwegera nyabona Magi we turazi ko ataruko wari ufise we turazi ko atagisika rugaba we turazi ko utigeze urasa ntuze ugaruke inzu yawe uyikoreremo ariko kumbure politiki uyihoze ivyo nivyo umunanira. ukunze kuvuga ijambo ngo bose n'abana bawe nabo muri leta. Abana banje bari muri leta turavuga rero urwo rukundo rw'amagurukanye naho bongirira ibiki jewe sinzokwigera mvuga ngo baramvuye ku mutima. Iyo hageze anniversaire ndabahamagara, iyo bagwaye ndabapfuza, iyo bageze ikibagora nzoguma nta muvyeyi akanubyeyi. Yashoboye ibirenge ivyo usibye ko kandi ku bantu benshi bitunanira kwihangana iyo korona ikibi kiko kirakogwa gusemerera ntivyoroshe ko wicecekera nawe ndishije vyamunaniye kunuma zo kuvuga ngo yarakeneye ubutegetsi canke ibindi gusa uri kurabona amaraso ariko aseseka mu maso yawe agaseswa n'abantu wafashe ubwira uti noneho bo bashyitse bazoba abantu bakabandura induru mu gihugu bakandura inzanko mu gihugu bakandura amarira ukabona ntibasuye kuyatera. Ndumva ndamutahura ko vyamunaniye ko aceceka ivyo nibisanzwe ariko kandi yari umuntu yashoye kuguma mu gihugu agakoma giteza imbere iyo mubishaka ariko nkuko nabivuze iyo ugwara rurerure imena inda agasaho nako gatekeye amahwa karimena. Tuzosubira.